ayo munywa amaraso rasta n'urukundo rurinda jewe nawe tube ubudapfa kugira ngo tube umwe paradiso komeza urukundo rurinda jewe nawe kugira ngo tube ubudapfa komeza urukundo rurinde jewe nawe tube ubudapfa umve noneho gamuhanye nimushaka ubumenyi zewumbiriza abavyeyi baducira umugani imuvyutse mu nyundi turamutsa ababanyi sogokuru mudeyi yambwiye ko ndasize umwana siga uwo mugani ntiwishinga iby'isi ngo witwararike ibyayo iby'isi byose raba byarabaye amayobera bakunzi ba Ijambo TV ndongeye kubaha ikaze mu biganiro cyane se mu kiganiro cuno munsi nkuko mubizi nta na rimwe nivugana igihe cyose bari kumwe n'umutumire no musi rero nkuko mubibona ndi kumwe n'umutumire ariko imbere yuko ndamuha umwanya kwanza canke ndamwakira baze ndabasabe ushobora kuba ari rya mbere wuguruye Ijambo TV ushobora kuba ari ikiganiro ca mbere utangiye kuraba kuri Ijambo TV ndagusabe s'il vous plaît usonde ngaha munsi kuri s'abone canke subscribe kugira ngo inyuma ya bino biganiro uzokumuronka n'ibindi biganiro nk'ibi canke biryoshe gusumba n'ibi amafilme atandukanye duheruka gusohora filme kubayiravye merci beaucoup ariko kandi ndabasabe abataragira sabone mwanze mugire sabone imbere ko dutangura ikiganiro ego rero uno munsi ndi kumwe sinzi ko ari umushinga nahe sinzi ko ari umusore reka manze ndamuha umwanya kwanza ndamuha ikaze abanze atwidondore atubwire uwo ari we karibu murakoze cyane murakoze muri TV kumpa umwanya muri TV ijambo kuko narihawe muri umwanya narihawe ijambo ndarifise ego je nkuko yabivuze ariko sinzi no kuvuga ko ndi muri byose unyise umusore sawa unyise umugabo ni sawa mugabo je ndaze ko ndi umugabo kuva bivanye n'ibikorwa byanje bandi mu namaze kugira ya amateka man so hama nkaba ndi umuntu yavutse muri Ibujumbura mu Kamenge yes hama nkaba nariswe n'abavyeyi Kaze Fête Gerard mbo hanyuma nkaba nzwi ku zina rya Yogaman kuko ugiye ubaza Gerard hariho hose canke Kaze ntabwo akubajije ati Yogaman aho cuntora iryo nitazirano ryanje nakuranye naryo kuva nkiri umwana muto kugeza ubu umva nitazirano mugaje yashise kumera nk'izina ryanje original uko nabamuzi umuvyeyi wanje mama wanje no hamwe mama Yoga donc rya kera cyane yeah ego ni Yogaman rero mwavyumvise Yogaman mucuraranzi avuza gitari akaririmba umwanditsi w'indirimbo umudanser hama akagira na practice ya yoga sportif ya yoga nico gituma yoga niho niryo zina ryaje rizananye because ndagira practice ya yoga yoga gymnastic hamwe na yoga meditation yeah spiritual so uyo ni yoga rero mubona ngaha karibu cyane Yogaman karibu cyane kuri Ijambo TV karibu cyane mu kiganiro turizera neza ko tugiye kuganira namwe byinshi mwatubwiye abo muri bo mwatubwiye abo muvuka mugabo kandi Yogaman nibaza ko muramubona ko afise na bekiye maboko iwiwe
zirya ngabire zose ahejeje kuvuza kudansa kuririmba gukompoza donc ivyo bintu byose ahejeje kutubwira abikora ari umuntu agendana ubumuga. Eske gatoya tutarinjira neza mu buzima bwawe ubu bumuga ubufise kuva ryari? Ubumuga nabukuranye ya ni ibintu byaje mu nyuma nkire mu bebe babyita polio. Yes so nkire mu mwana hamwe umwana nyine atangura gutambuka naho byatanga urumva sindigera ntambuka kuva mvuka mugabo navutse ndi sawa hama byo bica biba mu nyuma ni kuvuga iruhande y'ubwo bumuga donc ni wewe Yogaman tubona uno munsi nizo ngabire zose ziri muri wewe. Yes jewe okay tubanze dufatira hanyene rero Yogaman nizi ngabire zawe zose nubwo bumuga urashobora kutubwira muri make ingene image y'ubuzima bwawe gushika uno munsi muri carrière yawe donc nizo ngabire zawe zose mugabo kandi uri wa muntu afise na bwa bumuga vyakugendeye gute ubuzima bwawe bwari bumeze gute ugerageze kuduha donc igicapo c'ukuntu wasurmonse warengeye ibintu vyinshi vyari kukubuza kuba wewe uno munsi dufashe rero kumva ubwo buhizi bwawe. Yes umva rimwe na rimwe uvuga ko hari ahantu byo gorana kubitahuza kubera ko bivanye n'ukuntu izo action zari zimeze you know ubwa mbere murabizi neza ndazi ko turi cyo kimwe yego ubiravye no mu kibano mu babanyi canke hehe nko mu makartier ukuntu bashaka kuba uri kurarengana kwanze ni example gusa ntanze mbo ugasanga nk'abana bo mu kibano umva nyene baratangara ego baragukurikira bavuga babazanya ukabona nyene ko bagize ibibazo nyene byinshi abandi ugeze nko kutundi twana duto ukabona okay hari umwe ashaka kukwiruka kwa gukoreko canke afata mabekire yawe nyene yakinisha yibaza ko ari nka style wewe uwundi nawe ahandi hantu rero bica bingira tushe binkora mutima cyane naho usanga umwana ariko arakwiruka karaguhunga yes karagutinya agahunga kijya kintu kirababaza umva cyo utangura kwibaza none umwana none nibiki bihabaye you know but ni kubera ko nawe ucubitahura ucubona yuko hari ikindi kintu gikenewe mu kibano nk'abavyeyi canke society tuba turimwo itegerezwa kwigisha you know kwigisha kuvyerekeye twebwe you know luko umwana nawe ku mwana urabona n'umuntu akiri mushasha ku isi nta byinshi arabona ntaki so yes umuvyeyi wewe ni wewe rero wo kumwigisha kumumenyesha ko ni wo mwigisha wa mbere wiwe ya kuba barabimenya in fact ni kubashira mu bwenge bwabo bame bari pre yuko abantu nk'aba barabaho n'ibi birabaho so that ategereza kuba inspecting bijya bintu gusa bibone abarabimenya hakiri kare kugira ngo bize bifasha natwebwe emotional nkanje okay jewe ndabitahura mugabo si kuri twese tumeze uko mugabo naho muri twebwe twese ntabwo ari twese burya tubifata cyo kimwe hari undi muntu bimushira mu jinya mwinshi umva kona ati none ibi bintu kubera iki no kana nkakaje kashura kumpunga kandi di pepo mbaya canke ndibiki you know so
ivyo ni ibintu kimwe mu ma challenge y'ibintu nyene wagiura tuto yes kandi kuri jewe personnel na en general muri twese tugendana ubumuga yaba ari albino labari amambekire yaba ari impumyi canke gute you know ivyo bintu turahura navyo so ikindi kintu naco mu vyerekeye nka mu kazi kanje mu byo nkora nko mu muziki urabona kenshi ntabwo dukunda kubona abantu bagendana ubumuga bari muri ibintu bya entertainment kwa cyane abagira amasinema canke umva abacteur canke aba musicien canke aba canke mvuye no ku gikorwa nkora no mu bindi bikorwa canke no muri departement vuge no muri departement z'igihugu canke hehe ndakubaze nawe wenyene hano mu Burundi uramaze kumubona guverinere agendana ubumuga jamais none kuba utaramubona si kuvuga yuko umuntu atariho ari capable yo kuba muri ico kibanza barahari kubera iki none tutababona bipfirahe umva ibyo byose ni kimwe muri bya challenge no uravuga bitubamwo kandi tukavyumvira mugabo kugira ngo dutore inyishu ni igiki gituma none tutashobora kubona wo guverinere agira ubumuga canke uwonde ariko mu bindi bihugu ko twaratembereye twatembereye mu bihugu haba za Europe haba handi hantu muri Afrika hose haba nkuba aho nari mperutse njamva muri South Africa hajya turababona abantu abo baguverineri ko ndakubwira nyene bamugaye yes ugasanga umushikiranganje wiki umushikiranganje wibi kandi si kuvuga ngo umushikiranganje gusa bamugaye canke iki no en general w'abantu mu gihugu yes so why not us kubera iki tweho kuki none canke ikiba gikenewe ni giki canke so ni byinshi cyane tuvuze bya intambamyi twama turimwo Yogaman wewe uno munsi urumva ko umaze gusohoka ibihugu ujanwe n'umuziki ujanwe nimwe mu ngabire ufise watubwiye kare nariko ndashaka ufashe abariko baradukurikirana donc kugutahura ukuntu wewe wasimose izo ngorane zose zihari ku bagendana ubumuga mugabo ukavuga ati jewe ndakomba kwizino ngabire zanje zishobora kongeza ahantu eske wakoresheje ubuhinga bwahe kuri wewe kugira ngo uno munsi uburi wewe uno munsi n'izo ngabire zawe zishobora kugugeza kure ubuhinga sinovuga ko harimo ubuhinga bwari bwo bwose canke sinovuga ko ari nka kumwe abantu bavuga ati ngo reka dusenge hanyuma Imana ikibikora no because remember n'ikirundi carayamaze ngo Imana ifasha ako kajambo urumva yuko gafise kintu ku wewe utegeza kugira effort kwanza wewe ni utangura apana byo kuja kubeshera Imana kwanza ngo wewe kwanza kuko niyo Mana iri muri wewe ntabwo iba hehe canke iri muri wewe nyene sasa rero kwari kubemeza kugerageza kwemeza kubishoboye ugati none ari gihe mpora ndawe umuntu ugati none nkahora umuntu nkabona umuntu ivyo je ndiko namubwira ko ngomba kugira ntavyumva kandi ntabona yuko bishoboka umva kandi nkamuraba nkabona umuntu ntanyemera ntariko aravyumva rero ko atanyemera reka ndamwemeze cece ndamwemeze kabisa kandi sawa maze kumwemeza ndamubwira action imwe gusa yerekana ko bishoboye nico gituma n'ubu niko nababwira abandi ngiye muri mashow nzore ndaba-invite muze kuraba kugira ngo muvyibonere jewe sinzi cyane ukwiyemera ndakwemeza siniyemera
ndakwemeza mukuza ukaraba ko ndabikubwiye ari igihe utabitahura cyangwa utabitora nk'uko nyene ko navuga uyo muntu ntabwo abitahura cyangwa maka kugezaho ndamwemeza rero muri make nta buhinga bundi twakoresheje cyangwa kwari gukomeza gusa kwemeza kugira ico wumva ko ushoboye kukigira ukakigira kandi atavyo kwiyumvira ngo bajya abantu babona gute canke ntiwitinye ide yawe ufise nyene kwanza ukibagira ibi bintu kwanza abadakira n'ibiki uravyibagira nta wundi muti ari umuti nuwo onye ujya mutima wo kumva kubishoboye kandi namaga nkora mu kubemeza icyo cyose nkora I make sure yuko bana umutipe yigize ngo ntabeshe ubwo rero uraza kwema kandi amaze kubibona ayibona rimwe gusa cyayambura ari nkofero ati mutama cewe rero ndabyemeye kandi afise ibyo aca kuntereramwo agaca aterera cyangwa umva mugabo wumva ko bitangura kuri jewe kumwemeza rero umuti canke ikibabuze ngo ubuhinga novuga nubwo kwigirira icizere wewe ukabanza jewe ndabishoboye ibyo by'ubumuga sindabizi ndabufise ariko ndabishoboye hari ijambo bahora bavuga mu Cyongereza ukuntu batwita disable but I'm not disable umva disable nu udashoboye utari disponible but I'm able, I'm not disabled, I'm able numva I'm able ndabishoboye I'm able ndabishoboye kugira kudansa nimba wowe udansa n'amaguru yawe abiri n'amaboko yawe yose niki nanje ndadansa nkuko unyenyene ndavuze technique yanje nanje ndadansa kandi ndakudansiye urabitora kandi ukabona ko ari ibintu nyene vya ari bitangaza bimwe bya Yesu yereka abantu nivyo byibyo nabyo rero voilà yes ndasimba kujya n'umukomezi ndaguruka ndagira gymnastic ndagira ivyo bita amasantushe ndabigira ivyo byose so nashobora kugenda guhangana nabifitiye amaguru yabo abiri n'amaboko tugakompeta gymnastic hajya n'abantu bakomeye ni naho nyene izina ryanje rya Yogaman yoga ryatanguriye kuva mu bwana mu buto maka kugeza niyo ngabire yawe yo donc ya yoga donc watanguye kubibona hakiri kare kubijanye na musique kuvuza gukompoza byo byaje gute muri wewe bo vya musique muri make mvuka mu muryango w'abacuraranzi mvuka mu muryango w'abanyamuziki guhera kuri ba sogokuru na sogokuru kwanza guhera kuri se wa sogokuru sogokuruza sogokuruza n'abantu mu muryango wanje bari abantu bahimbazaga ibwami yes so sogokuru nawe yaravuzaga ibintu bya inanga yes so byari ibikorwa byo bakoraga ibwami ay muramvya after that sogokuru nawe yaramucuraranzi mbese yaracuraranganye n'abantu benshi abantu mu magroupe yandi yo hanze y'abatanzania na Kenya hari ibintu baririmbaga byitaga ngo twist yeah that's a kind of my grandfather sogokuru wanje ibyo yavuze yes avuye urumva dawe nawe yavugije cyane hano n'abantu barazi n'indirimbo ziwe cyane za kera hano mbwa uko batazi ko ari we dawe umva Mathieu yaririmbye no muri za
orchestre amabano nimba muzizi amabano za kera zijya zarimbamwo ba Chancho wa Misi nabande bose yumva yes amabano yari groupe ya mbere mu Burundi y'igihugu yatangiye kubaho yarimwo abo bose banikiza Davidi ba Chancho wa Misi bajya bamisisi bose bakera so my father yes bo hakaba nyera aririmba no muma yarafise nama mu nyuma yarabaye umupastori bo yarafise amakorale ne hari amashengero menshi yugurujwe na dawe hano hani Bujumbura yes so ni Mathias dawe yes so havuye na mawe nawe nyene yarabigira so you see yes muko tuvukana twese muhira nije ntangura mbabikora hama hagacakurikira abandi muri munanje unye abivugiriza muri Kenya hanyuma hagakurikira wundi yitwa Timinasoro muramwumva Timinasoro yes hama hagacakurikira na Esther Nish umva abo bose ni bari batoyi banje no babwira bakurikirana iyo esprit yose urumva so that's yes okay umva hagakurikira n'uwundi nyene umva so it's nivyo mu muryango mu maraso kuri jewe rero novuga ko ari nka kurya ubona ifi ivuke mu mazi umva uyitaye mu mazi urinda kuyigisha ko ari ubuzima bwayo biri mu maraso so okay merci beaucoup Yogaman je bisanze ndi kumwe n'umuntu adasanzwe cyane kandi umaze kutubwira ibintu byinshi by'inkoramutima bose bishobora gufasha bariko baradukurikirana nagomba ndakubaze mbega izi mpano zawe mbona hari ico zikumarira ego zirafise ico zimariye kandi zimariye n'abandi batari jewe okay yes gute bo ico bimari okay ziramariye mu ku rimwe na rimwe ndaronka utwo nambara n'utwo mfungura naho ndara gake bidashemeye mugabo umva kimwe n'ubusa ntibingana ego and then bikaba bimfasha kandi mu ndiga kandi ndigisha ibintu byinshi muri ujya muziki nyene kuko mu mwanya mba ndiko ndandika mbanza gufata icigwa kuko jewe sinandika nka bamwe bo hari abandi bartiste bandika gusa mu minota 5 ingahe akaba yaje kwandika to me kuri jewe bijya ntabwo ari ururimbo ruri completely ntabwo ari ururimbo ni indirimbo wanditse mu minota 5 ubona ko ari umwanya muto cyane nijya ndirimbo izoza kumara umwanya muto kandi mu matwi y'abantu ugasanga indirimbo yari kiravugwa ariko haciye amezi 3 amezi 6 nta ukiriye so ntabwo ari ibintu now je ngiye kuririmba ndicara hasi nkafata icigwa nkiga kuvyerekeye ico kintu ngomba kuvuga ko kandi ndakiraba nkaraba n'imbere yacu uko kiba kimeze canke imibereho ukuntu kuba kimeze for example nk'akarorero hari indirimbo ubu ndiko ndakompoza nshasha kuri je ndayita intozi mugabo intozi mvuze gusa intozi ilfo yuko umuntu utangura kwibaza intozi urazi n'igikorwa cayo creation iyo ntozi urutozi n'uruntu rumeze gute kandi intozi zibayeho gute zigira umugina zikorera hamwe zifise ubumwe bukomeye kandi ni zimeze nk'ingabo zikomeye urumva ibyo bintu byose intozi rero example kubera iki ndatangura nkicara hasi nkagwiga urutozi n'ubuzima bwarwo bwose kubera iki hariho message ngomba gushikiriza ku bantu kuciye ku ntozi n'ubuzima bwazo kugira ngo
zijya ntozi zitanga akarorero rero ziduha akarorero twebwe abantu umva kubera ko intozi zikorera hamwe zifise ubumwe bukomeye rero natwe bw'abantu twifashe nka kurya muri kare ya kurya kuntu kwa burya bumwe bwabo kuntu bikorera hamwe bikagira umugina ni nk'ikigega cazo ziraziganya ibyo zizorya no mu windi myanya izoza you know so ibyo byose ni wumva ko nabiha umwanya manza kwaza nkicara hasi nk'icigwa wumva caninjira mu cigwa cyo kwiga intozi kuko muri zijya ntozi niho nza gukura indirimbo rero ni kuvuga wowe composition ufata umwanya munini minimum nk'umwanya ungana gute ishobora kuha umwanya irashobora kubara n'amezi ishobora kumara indwi imwe irashobora kumara it depends ishobora kumara n'amezi 6 kuko na composition ndirimbo imwe yes so mugabo rero ikintu nuko ijya ndirimbo ngomba mbesiri yuko iki kintu ngire kirafise ico kiza kumarira abantu ico kiza kumarira hama kimarire n'abantu so kuri jewe muziki irafise ibintu binini cyane byinshi kandi binini bihambaye umariye muziki kandi ntumariye jewe jenye n'ikintu umariye n'abantu kubera uratanga message yes ushobora kwigisha abantu hari umuntu yumviriza ijya ndirimbo agaca yumva nk'uko umengo nako ndamuhanura ikintu fulani canke hari igihe mvuga ikintu ugasanga ari amakosa umuntu yakoze ajya amakosa ari hajya muri ijya congregation niko ndaririmba magaca yibaza ati none umuntu yoba yarambonye canke je sinakubonye cye gusara ibintu ko ndavuga reality ndazi ibintu bishobora kuba bibaho mu buzima mugabo gatusanga ijya kintu cyamukozeko cyamushikiye nkuko ariko ari wenyene nariko ndabwira direct nkuko umengo naramubonye igihe ariko arabigira you know but sinamubonye nuko nicaye hasi ndafata icigwa kwanza nimvira ibintu bitageza kuba bibaho mu buzima canke ibitegerezwa kubaho ibikenewe you know bigaca bihurirana rero n'ujya muntu message asanze ari impanuro byari biri nk'impanuro kuri we byamukozeko agaca atangura kugenda bigerageza bumva rero ko ujya muziki urafise ico wamariye abantu najewe ubwanje twese give thanks kubera umuziki ndamaze kuja kuvuza hanze navugije muri za Hollande mu Bwongereza muri South Africa Senegal Madagascar ariho umuziki ugenda utujanyeho mugabo ahandi naho twagenda n'umuziki wagenda utujanye ariko ahandi twajayo iyo batwumvise twahamagawe ahandi naho ntitwarinda kurindira yuko duhamagarwa turagenda tukisoka tijewe ubunye ewana mbaya cekiriya gihugu kuko hari abantu nk'ubwa mbere jewe ngenda South Africa nagiye yari ide nari ngiye nkurikira uwo bita Lucky Dube Lucky Dube ndazi ko mumuzi namwe mwese urumva niyo yari ide ya nta numwe yampamagaye kuja muri South ariko nuko gusa nabiforsinze ndatangura kuza nkontakta company yiwe akoreramwo maka kugeza umunsi wo bambwira ati no we gusa bishobokanye yuko ushobora gushika ino ukunuku tuzoshobora kuraba ukuntu dushobora kugufasha ibyo dushoboye tugamugahura canke gute you know basi je mvuye za Burayi navuze ati ha mu Burundi hashise reka rero ce mpangira rero guca ngenda South Africa you know ndasaba amaviza yo kugenda South Africa nderekana n'abantu usenya naho rankontaktana nabajya abantu nyenda ronka kaviza ndagenda hari mugabo numva ko nagiye South Africa nta na hamwe narifise shikira canke shikira kwande canke nta none arinzi yuko ngenda canke nza kumara ikiringo kingana iki kiringo nahawe nk'amezi 3 mugabo sinzi ko ari amezi 3 yari guhera ivyo nkeneye kugira vyaheze ariko ndagenda tu ufise objectif
ata nta gusubira inyuma umva narashise unfortunately nitwabonanye nsubira mbandanya ndahaba umva birahomba muga mbandanya muri mission yo kuzobonana nawe kugeza naho yagiye kwitaba Imana tutarabonana ariko rero abana biwe iyo histoire barayironka ikirabashikira kubera umukora jewe kuva n'ukuntu iyo mission yapfuye umva sinabaye nkigaruki no mu Burundi directement bicaye nkuko bibareka rero mpambane nce mbino ndongera n'ukuntu ko kwipangira ukuntu mbaho n'ibikirumva ubuzima ntangura kwa adopt ubuzima bwa hariya bwa kubera ko nari kumbandanya ngira indirimbo mpaka kugeza naho ubuzima buragorana sometimes ndakubesha naravugije street music uraze street music basking mbe muno bivuga gute gabasha kweri no ahani wacu ntibibaho kenshi street music nka kujya ndashobora gufata gitari nkaja kuririmba mu barabara umva kubera ko mbo ntashobora kugenda ngo nje kugira ibyo gusegerereza canke ibiki muga kubera ko nizeye tala yanje mfise tugatije anya tabaho nayigira muri park sahari ingwinguriye bana iminota 2-5 abantu baba bamaze kuzurana harya anye baterera ibingorongoro harya anye n'amanoti nashize ibege ryanje rya bakari kuzura nkabura ukuntu bigenda bakuzura ibarabara rikaziba bakaba polisi bakaza kubakura wanati ewana bakubumviriza jewe na gitari yanje imwe nicaye hasi ibi bintu muzobibona no mu YouTube uzi YouTube yanje yitwa Yogaman fête muzobibona izo movement zose nagize hariho hose namye mu bihugu byose hano nibyo muzobibona ndi mu mabarabara ndiko ndavuza abantu bari kubara so aho niho hantu nagenda ndonkana n'ama connection y'abandi bantu baza kuntora hajya ugasanga umushefu wa club fulani man ndafise club yanje murashobora kuza ya South Africa murashobora kuza kuvuza ama urana karaoke you know so akenshi navuza Bob Marley na Lucky Dube asa Lucky Dube kwera izo ndimo nazirimba cyane abantu benshi bama bafise ama video yanje mu mafoni yabo ivyo bintu rero byarashikiye umuryango wiwe rero hama mvuga bantu bambaza hajya nyene aba journaliste bandi bahajya nkuko kunye bakambaza none we gute ni indirimbo kuzizi za Lucky Dube iki nkababwira mosho zanje navuga ati indirimbo natangiye kuzigisha nkiri wacu mu gihugu kandi gituma naje ndamukurikiye umugabo nyene muri iki gihugu mugaca nisanga ibintu byahindutse so my wish was for me to meet him Lucky Dube niko kwalbo rero ama video ibinyamakuru namwe ndi mu binyamakuru by'ama South Africa ari ibinyamakuru byinshi namaze kubamwo unfortunately muri market South Africa navuye namaze kubaka izina ryanje gatoyi muri za Pretoria na Johannesburg naho niho hantu nubu ushobora gushikuka baza ubajije ati Yogaman barakubwira uwariwe yes so bibashikiriye umukobwa wiwe niwe twapanze ko tuzogira ibintu vya just working together ibintu vya music nuko ndacarindira gusiyo myanya ibyo twapanze bikazogera umukobwa wiwe bita Nkuli Dube Nkuli Dube niwe arazwi cyane nawe nyene ahantu akunda kuvuzana cyane nabitwa UB40 yes so nuko sinashoboye kumubona mugabo nimba ntamubonye nkabonana n'umwana wiwe wumva ntaco kimwe so muga gusa muri make kwari guforcing tugeza kugenda ku kintu cyawe ufise confidence y'ibyo ukora no matter how nturabe ibintu by'umubiri wawe ukuntu ibyo ntacyo bimaze icambere umutwe wawe ubwenge bwawe buracakora neza sharp umutima wawe uri clean sharp kuko ivyo nivyo bigize umubiri wose n'ubuzima bwawe yes nivyo bigize umuntu
So turashima, we give thanks for life, uko ibyabaye byose byarabaye, ariko umutwe uracyari umutwe kurya nyene n'ubwonko bwawo uracyakora. Turashima kuko nibyo bikiriko biraturidinga, urahema neza. Give thanks. So for me, a disable canke iki bijya tuko tuvuga mu Congereza, you see, I'm able kugera hariya ikintu abandi bafise amaguru yabo abiri n'ibiki aratinya kugenda. Mugabo wewe waravuze ati bon ibitoba byose ndagiye Barundi kazi sinzi aho muri ko muradukurikirana muri mugabo franchement jewe donc ndavuze nico ndenza uyu muntu afise ibintu byinshi yotwigisha. Murumva ko histoire yiwe iri très inspirant. Nukuri kw'Imana je sinzi turi hano nitwovanga entre temps imbere yuko duheza ikiganiro Yogaman, jewe ngomba kugusaba utange impanuro canke nimba hari ico ufise usaba. Sinzi uwo usaba gukurikirana, sinzi ariko abazogukurikirana abaribo ngabo nizera ko message ishobora gushika kure cyane. Yes, ugire gutanga impanuro, ugire ko ugira n'akajambo kanyuma kugira ngo inyuma yaho ucu ducishiriza ko gatoyi ikitari kirahari. Sinzi ngo uvuze icahe mbona ngaha hari ubwoko bwinshi biruzuye hano nje ni gutoranya gusa. Yes, ucu ducishiriza ko gatoyi hamashe turangiza jambo ni gwari ya impanuro. Bwa mbere impanuro numva ico no hanura abantu ntabwo ari birebire cyane. Ababwira icyambere ni kujya rijya jambo bakunda kuvuga ati don't give up, never give up. Ni kuvuga uti ntucike intege, shiri kubute. Yeah man. Kandi ntuzi wigere ureka ikintu cyo cyo cyose ngo kigusubize hasi, kigusubize inyuma. Wewe pambana, icuzi urakizi, gikomeze. Cyane cyane muri twebwe tugendana ubumuga, muri mwebwe mugendana ubumuga wese, kijya kintu cy'ubumuga gikure mu mutwe, kuko ubumuga bwawe ntabwo bwagiye muri brain, mu bwonko. So ko bitashitse hariya mu bwonko, rero kuri wowe nta bumuga burimo. Komeza icuzi, don't give up. Ntucike intege canke ntuzuha abantu amatwi nk'abasesa nkuyoze kugira ngo ntabyo ushoboye canke ngo ibigongwe byinshi. Yego ndavyumva, hari abandi bantu bakunda kugira ikigongwe kubera ko wewe nuko yakumviye ikigongwe, ariko no gutahura kwiwe akaba ariho kugejeje. Urumva si umuntu mubi, sivuga ko ari bubi, ko ari ikintu kibi yagomba, nuko gusa arakumvira ikigongwe ibyo bintu bireke kubera ariko none woca upfunakurikira nkawo kose ubabara n'ibiki. Umva n'ibigongwe biri bijya bigongwe nipo mbwa n'ibigongwe biri negative. You know, je kenshi ntabwo nakunda ibintu nk'umuntu ubona nkuko ngize nka accident. Mwarabonye last time twashobora kunyerera, birashika. Mugabo je ndazi yuko ndi umuntu ari very careful ibintu nk'ivyo, kuko umva ndadensa n'ivyo bintu, umva kunyerera, umva ari ukuntu. Mugabo byashise nkatembagara hasi nkago ubona abantu nyine baca bari cyogo yego kwiyumva ikigonga mugari cyane sinabikunda cyane umva ngo birarengeje cyane umva mugabo nabo ndabatahura kugira ngo ko bumvise ibigongwe. So mugabo bijya bintu kubandi ari abandi bameze nkatwe nyene abagendana ubumuga, bica bibaca intege, agaca yumva nyene abonye bijya bigongwe byinshi agaca bakweri jewe amini wakufa tu mugabo suko. So ibintu nk'ivyo rero, don't let them take you down. Ntukagire
iki cyo cyose kishobora kugusubiza hasi muri ntuzenya yawe, level yawe ya motion yawe urimwo, we komeza icuzi, just muri make ntucike intege. Yes. Hamico nosaba kweri ico nosaba nko ku bwanje nk'uwo mfasha mu vyerekeye music ya, kuko je ubunye aho ndi bunyene je nkora music no kugendana ubumuga kwanje, ariko ndabigira ndi jeje nyene. Ni kuvuga ko ndi jeje nyene, I don't have management. Nta management fise. Je nta management fise, nta okay, like a manager, change promoter, change sponsorship, change publisher, you know, management just. Donc ne abagufata mu mugongo. Abamfata mu mugongo. Kuko byose ndabyigira ndi jeje nyene, urabona ngiye kugira studio recording, ibikorwa byanje byose mubona bigeze mu ma platform yanje yose, ko jewe imiziki yanje nta platform nimwe ntarimo Yogaman atariyo. Platform mvuze platform zose rekizo by'ama YouTube pembeni. Ariko mvuga ibintu nk'ama Spotify, Bloom Player, Amazon, iTunes, Apple Music, n'ibindi tutazi jewe nawe ubunye mugabo ndimwo. Ugiye ukagira Yogaman fête. Yogaman ni nk'ijambo rimwe bifatanye. Yogaman fête. Urandonka hariho hose. So aho hose kugira ngo ushikeyo, na mahera sabwa, you know, ibyo byose kubyuguruza kugira ngo nje muri studio kuri recordinga ni jewe ni sopa, umva ndagenda nkaserenga uko nzi ko ariko kose nzi yuko budget isaba ku recording indirimbo araya mahera ngano kunuku ndagenda nkagira hustling, ngaca kubiti n'amabuye, umva nkatembagara nkahaguruka nkaronka, yes, nkaronka byose ico nkeneye byari bikenewe, you know, and then agenda nkariha, umva nkeneye kugira show, ndagenda nkabaza ikibanza, okay, kibanza basaba ngahe, bakotesha ngahe kugira ngo ikibanza ukironke, ivyuma vya show, ama podium, amaki, ibyo byose ni jewe, you know. So mugabo nibyo bintu byari gutegereza kugirwa with somebody else, nundi muntu bafasha, yes, akaba ari we ata okay hariya batanza ngahe, okay, nuko unye niwo muntu ajejwe kundonderera sponsorship, kuri izo ide zo gusupporting izindi bagomba gukura yerekeye ibi nibi. For example, nk'ubu unye turafise igiteramo tuza kugira kuri Centre Jeune Kamenge le 26 Octobre muri kwezi nyene, mva ni samediza ya yerekeye ni tribute, tugira tribute ku bahiro bacu ba Afrika, intwari, ku ntwari zacu za Afrika, you know, nkayi wacu mu Burundi tuvuga nka Rwagasore, Ndadaye Melchioro, you know, those people. Muri za Congo hariho ba Patrice Lumumba bande, you know, muri za Ghana hariho ba Kwame Nkrumah, hariho, so izo ntwari za Afrika. Nico giteramo cyako turagira hajya Centre Jeune Kamenge, yes. Kuva sangapi? Le 26 kuva saa 7 isaha 7 z'umurango kugeza isa 12 z'umugoroba. Kwinjira ni ku buntu, n'abarasta twateguye ico giteramo, you know. So abarasta tugira abantu kwanza ubunye tuzobe turiyo, twabagiriye kwanza ku buntu, muzoze muryoherwe, you know. So n'icyo giteramo navyo nyene umva ni twegwe nyene two twikora mu mufuko tugira uko nta sponsor nimwe iri hajya canke. Donc Yogaman arakeneye abamufata mu mugongo. Yes. Bantu n'Imana. Kuri nawe jewe ibintu numvise, iyo ari ibintu ushobora,
yaba ari byo nshoboye jewe ubu nyene nagenda niyemeje muamufata mu mugongo mugabo ntihazobura icomora kiriho voilà kiriho nicobura rero aduhaye impanuro nyinshi asavye ibintu namwe mwumvise merci beaucoup Yoga Jeff natuzubira kugutumira uzoza I'm free Yogaman ni umuntu ari free ni umuntu afise umwidegemvyo ni rasta nawe uje kudiringa gukorana icyo ari cyo cyose na Yogaman murasta nawe ni wiha amahoro ube n'uwo mwidegemvyo nka Yogaman rasta byose bica bigenda mu rukundo mu mahoro mu bumwe bwabo umwe nyene bwa twese bw'umutima umwe yes urashaka kuducishiriza ko gatoyi twumve turyoherwe gatoyi oh yeah ukoresha iki reka nkoresha iki yeah man akarimbo ndakita jewe nawe tubeho ubudapfa akagiye kukarikodinga muri umwaka nyene mbere yuko umwaka urangira kazoba kamaze gusohoka karacari muri studio jewe nawe hey jewe nawe jewe nawe yeah rukundo rurinda jewe nawe tube udapfa kugira ngo tube mu paradiso komeza urukundo rurinda jewe nawe kugira ngo tube udapfa komeza urukundo rurinde jewe nawe tube udapfa ubudapfa rasta n'urukundo rurinda jewe nawe tube ubudapfa kugira ngo tube mu paradiso komeza urukundo rurinda jewe nawe kugira ngo tube ubudapfa komeza urukundo rurinde jewe nawe tube ubudapfa yewe rasta nyawe ashigikira ibikorwa by'ubumwe n'amahoro be n'ingeso zirashe yego arwanya ingeso z'ubunebwe n'indera amaboko arangwa n'ubukerebutsi rasta nyawe arwanya ibisambo nka vampayo munywa amaraso rasta n'urukundo rurinda jewe nawe tube ubudapfa kugira ngo tube mu paradiso komeza urukundo rurinda jewe nawe kugira ngo tube ubudapfa komeza urukundo rurinde jewe nawe tube ubudapfa umve noneho gamuhanye nimushaka ubumenyi zewumviriza abavyeyi baducira umugani imbuvyutse mu nyundi turamutsa ababanyi sogokuru mudeyi yambwiye ko ndasize umwana siga uwo mugani ntiwishinga ivy'isi ngo witwararike ibyayo ivy'isi byose raba byarabayamayobera tanga akarero keza mu kwigenza neza mu bana amahoro ni meza rasta n'urukundo rurinda jewe nawe tube udapfa kugira ngo tube hamwe iyo komeza urukundo rurinda jewe nawe kugira ngo tube udapfa komeza urukundo rurinde jewe yo turazi ko udashobora kugirira ikibi uwo ari we wese ukunda yema kubw'ivyo rero urukundo niko mana yanje
Bless. Jewe nawe. Forever. Wow. Never die. Merci beaucoup Yogaman. Merci aussi. Cyane gose turaryohewe. Nuko twibagiye kakajambo ka mugabo ntacyo tuzobigira mu nyuma. Ko ni byinshi. Akahe. Naravuze kuza kumbaza ngo ngo ibyo borasta ngo vipi. Okay. Mga tuzobigira mu nyuma umwanya. Oya urashobora kugenda byishuye. Bazobikwishuza bariko baradukurikirana. Oya turabibitse. Okay. La prochaine fois. Donc bitume muzodukurikirana mu kiganiro gikurikira hari ikibazo nibikiye kijanye na être rasta. Rastafari. Nzokikubaza la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup Yogaman, turagushimiye cyane, turashimiye bari ko baradukurikirana, mwibuke kugira subscribe, mwibuke gusangira n'abandi, hanyuma twizere neza ko uzogaruka. Murakoze cyane. Tugira amahoro. Yego. Merci.